lakini pana uwezo. Imana yari yavuze zarabaye Imana yari yavuze zarabaye. Haleluya! Mumfashe dukomera amashimana. Haleluya! Hari ibintu Imana yari yaravuze none byarabaye. Yari yavuze ku buzima bwa Anje byarabaye ku munsi wa gatandatu. Haleluya! Ndashima Imana ko yisha abazimu, Yesu yisha abazimu. Haleluya! Nkunze kuvuga ngo Yesu yisha abazimu, Yesu yaranyiciye abazimu itazindutse yogorobeza. Satani yari yateguye ko nkogwa n'isoni, ariko sinamaramaye nshimiye ishengero rya Repentance hamwe n'umuvyeyi Imana yaduhaye. Imana ibahezagire cyane, ibagirire neza. Ubu murabona ndi madame naka, Yesu yangiriye neza. Imana ibahezagire. Amen. Hallelujah. Kubatabizi kuri Anje hari amaze gupfa mariage zitatu. Pakwamesha haribika ndoa karibuni 3. Imwe yapfuye hasigaye indwi imwe. Uchumba uliisha pamebakia kama wiki moja. Ariko rero ntiyari bwagere muri Repentance. Lakini alikuwa hajafika kwa Repentance. Ageze hano rero abazimu barapfuye ku wa gatandatu. Wazimu walikufa Jumamosi. Murabona ko yitwa Madamu Naka. Anaitwa mke wa fulani. Imana ishimwe. Amen. Baze gushimira Imana iyo yanshoboje gushika muri ishengero maze ukwezi ntasenga, mbona ko aho senga atakarusho, ariko Imana irandonga ashika gaha. Imana ndabishimiye nubwo namaze kubishima, ariko nongeye kubishimira Imana. Yarakoze cyane kuko ahantu habonye abavyeyi koko abakozi b'Imana ukuri. Ndashimiye Imana kandi ko dimanche passé umuvyeyi wacu yaravuze ati mugiye kubona umugisha muri iyi ndwi, umugisha w'amahera. Jewe nageze kwa kabiri atase ndabana ndabwira Imana, Mana urazi ko wacezeranye ishengero umugisha. Ndabwira Imana ati nanje ndashaka kubamwo. Guhera ku munsi wa gatatu ndabona kugira neza kw'Imana. Noneho kugira Imana nyemeze ndiko ndaza kuri eglise, nabonye mi telefone yanje mbona agakado nahawe na Bietel Burundi. Imana ihabwe icubera ko yashikije icyo umungere yavuze. Amen. Shalom shalom. Shalom. Muvyeyi mwarakoze kunyigi gutahura ijwi rya Satani n'ijwi rya Mpwemu. Jewe iyo ntatahura ijwi rya Mpwemu n'umunsi mbankwigije imisi 20 mu mpimba. Rero naje gusimba impwemu ya Satani, umvise ishimo ryanje. Shalom shalom. Amen. Nanje ndashimira Imana kubwo kumenya Repentance n'ukuntu Imana yaduhaye umukozi wayo ayikunda kandi nayikamwemera. Jewe naraje ngaha muri Repentance ndushe, ndashimira Imana ingwara noba nari ngwaye zose ko zoba zaraheze sinorinda kuzidondagura. Kindi shima Imana mu minsi twarazindutse muri burakeye, mwungere aradubwira ati senga kweri, dushika dusenga guhera ngira sizere dusenga ngira nk'isaha yose. Aravuga ati aya masengesho araremiki. Nanje nari maze imisi ifise umutwaro w'imyaka 2 sengera kuva ahantu narimba ahantu mwibohero kuko ibitero byantera byari byinshi. Muga nkavuga Mana je nkura ahantu ndizeye yuko umunsi nzohava n'ibindi bizokwiyugurura, n'ibindi byari bimboshe bizoca byuguruka. Ubu rero ndashima Imana ibyahora bimboshe mu maguru maze kuhava. Imana yaciye nkuko mwongere atubwira ati Imana ibahaye umufasha. Imana yarampaye umufasha ankura ahantu kandi ankura aho hantu kandi uwo muntu Imana yarabikoze. Rero dukomera amashi Imana nimba atatindufise. Rero nkashima Imana jewe nize bigoranye kubwo abavyeyi banje. Papa wanje ntiyandihira amahera y'ishuri, ariko nkakubita amagendera nk'iyi. Ariko mwino misi numvise hariho mukuru wanje amanutse Bujumbura, nza mbona andungikiye amahera y'ifanta kandi yari yararahiye ngo ntahera giwe rizopfa rinkoze mu ntoke. Canda mu telefone ati ubona wongurana amahera nkikoreshereza umugambi.
hama nza mbona imana irabikoze arayampaye imana ishimwe. amen. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Nagomba ndabasabe mu mpera amashimana. Naje ngaha kuwa kabiri ndushe ndemerewe. Fise umwana agwaye yaramaze ukwezi kose afise akantu mu kanwa k'akabyimba kaguma kameneka amaraso. Ako kantu nari maze kumujana ku badogoteri nka babiri bose bananirwa bavuga ati iki kintu naco tubona neza, bakanyandikira umuti wo kumusiga. Hama kwa kabiri ndavuga nti reka mbanze ndamuzane umukozi w'Imana musengera. Hama rero aramusengera nyene ku munsi wa gatatu ndamusubiza kwa muganga kuko uyo munsi yaciye asubira kuva amaraso kandi yava amaraso menshi. Kuwa kane ako kantu natanguye kubona mu gitondo kahindutse nyene gasa n'akariko karabora. Mvuye ku kazi ku mugoroba ako kantu narakarondeye ndakabura, nasanze kage kandi kara kabyimba kanini cyane. None rero nagomba nshimira umukozi w'Imana n'ukuri Imana imumpezagirire, n'ukuri ihezagire ibikorwa byiwe ariko arakora, n'ukuri Imana yarakoze mu mpera amashimana. amen. Yesu ashimwe. Hama nanje mpagaze ngaha nshimira Imana. Dimashe umuvyeyi wacu yarafise iyerekwa ridasanzwe. Yavuze ati hariho abagwaye ingwara zo mu nda, abandi mu mugongo. Jere nayo ifise ikibazo cyo ngaha, nayimaze umwaka wose aha hantu sinahakora ngaha, iparitiyo ngaha sinakorako n'ukuri. Ariko Dimashe jeba abafashe aho bagwaye, je nafashe ngaha ndavuga nti Imana uno munsi nanje ngirire neza hano hantu hakiri kuko hari hambangamiye cyane. Rero narahafashe guhera uwo munsi ndahafashe, narahafyonze cyane n'ukurira ndahagakorera. Ariko Imana yarabikoze gushika uwo munsi, kuva Dimashe gushika uno munsi ndashima Imana ndafyonda nta ngorane nimwe mfise. Imana ihabwe icubahiro. amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Nanje mpagaze ngashinga Imana ku byiza nkoreye. Byari abatembereza ibintu badandaza urudandazwa rwo gutembera barabizi. Kuwa gatanu nafashwe n'abapolisi baranjana ku izone, ndavuga ati Imana ndagusabye uncire inzira kandi umburanire sinje mugasho. Rero amashandagiye nyene baratugumiza ngaho. Ntiwagiye mugasho? Oya sinagiye mugasho nubwo ibintu babigumije, ariko ibyo birahagije. dukomera amashyi umwami Yesu. Wari wasenze ngo ikurinda agasho, yarakurinze agasho. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. amen. Naje nashaka mu mpera amashimana. Jewe nzamba mu Gatumba mwije umwaka sengera ngaha, natanguriye kwijaba. Naje ndushe nari mfise ibibazo bitandukanye. Umukozi w'Imana aransengera arambara yuko n'inyenyeri yanje yagiye. Aca mu mukozi w'Imana yavuze ijambo ati mukwiye kugira umubyeyi mu by'impuhema zarabasengera. Cyane yegereza umukozi w'Imana Jamari. Ndavuga ati je misi yose nzoza ndava ngansengeye. Jamari arankurikirana ku rugero ruteye ubwoba, najewe ndiyumvira ati n'uyu muntu nzomuhembike. Jamari arabizi nari mfise imitwaro nyinshi rwose, aramubwira ati je nashaka ko dusengera iki. Rero umwaka utanguye bavuga ngo ni umwaka wo kugwizwa no kugendana n'Imana. Naje navuga ati je sinarinzi gusenga, mugabo ngomba gushira ingufu nyinshi nsenge naje ngendane n'Imana hama ingwize. Turaja ko na madamu wanje tuzotatora tuza muri bakere dusenga bimwe Imana igenda bikura mu nzira iducira inzira, aho mbarangiye kumaramara Imana inkatisha ikorose namenye ukuntu bigenze, ndabona ibigize neza naje nkatangara. Icagiye kunyumya rero gose mu kwezi kw'icenda niho umukozi w'Imana yavuga ati murakwiye ati wowe ugira jereje indoto zo kuja hanze. Abantu rero ugira indoto zo kuja hanze gute? No muri Pafa Tawuzi n'abatangira passport Tawuzi tiwoja hanze uciye woguruka. Sinzi kuri natasha nabwira madama ati jewe ko mfise indoto zo kuja hanze kandi nkafise abantu bomfata umugongo nkagenda. Tingomba nje kuri Pafa nanje ndahabe kuno byogera. Ndagenda ndagura ndariha passport ndindire passport. Jamari ndazara imubwira aravuga ati birashoboka gose. Aransengera Jamari aransengera avuga ati wa mugambi wawe ushoboka komeza gusenga. Tumaze bibazo ugenda uko onye vuga rero iby'Imana yakoze. Iby'Imana yakoze passport yaciye isohoka, igisohoka ngano umuntu amamaga yambaza ngo uri vyake nanje atego
ngo none uracariho ati jewe ndiho tino bimeze gute ati ndamubwira ukuntu bi cyaba ngo woroha amahera naya none ngo nakubwira ukuntu byomera ngo nawe ngo ndakore ukuntu hozino ndavuga atego jeno yaro twavugana neza twapanga neza none ubu bizanjira kirakorwa na passport byose bimeze neza mu mpera amashimana amen. Uzoze tuvugana ariko Yesu nashimwe kandi nanjye mpagaze ngaho imbere yanyu ngomba gushima Imana byo narashimye ariko pastor aravuga ati nejo uzosubiramo iyo ntahe ndashima Imana cyane nanjye icyo nshaka gushima Imana naratwaye imbanyi iyo mbanyi ivamwo hacahera igihe kinini atambanyi ntwaye niho naza numva uyu mupastor ariko aravugira ku iradiyo uwo munsi yavuze nka 11 uwo munsi no koga sinoze nabyuce ngenda aho hantu kwijabe nta naho narinzi maze kugenda ndamwiganira ikibazo mfise arambwira ngo itariki 3 z'ukwicumi uzoba ufise umwana w'amezi 3 Yesu nashimwe amaze kubimbwira narizeye ndataha wamenga iyo ndangiye ndayijana ni mu mpera Imana amashi maze gutaha za tariki 3 z'ukwezi kw'icumi nari mfise umwana w'amezi 3 nyene Imana ihabwe icyubahiro ikindi